Ndaraguza. None uraraguza? None sokuru wawe ntiyaraguza? Yeah. Jewe ndaraguza. Ndaterekera. Ndabandwa. Aho. Rero umuntu wese angurikira amenye yuko jewe ndaraguza. Jewe ntumbaze ngo kumupfunge. Gira nico gituma rero abantu banagukurikirana cyane. Wowe baragukurikirana? Oya, ifo jewe urugamba. Ego. Gwaraheze. Gwaraheze? Gwaraheze rero. Gwaragiye gute? Uturi munyishu. Muri munyishu gute? Je nivyo rero byari binzanye narishaka numva ugo rugamba rwaho rugeze. Urugamba rugeze? Turi munyishu urugamba gwaraheze. Ariko ivyo biciro ngaha mu Burundi ntabihari. Urasara mu mutwe. Simbizi. Ubwenge bukwiye wewe. Neza. Kandi mu Burundi sina amahera menshi, n'amahera make. Wereke tubimenye bakunze bakaza TV murana. Gato. Simbizi byatuzani. Urese umwe mfise. Ininde. Promotion. Resido. Maniragaba. Idris. Ni jewe uyu. Promotion kwa? Promotion. Musique. Hit Dokeri. By Kelly. Raise. Du 20 janvier au 20 février. Ama emission Hit Connection katika zinduka na cash paid. Ubu jewe n'ikiganiro kugira ndaguhe emission. Tani noti ko nabonye mironderera ama views umviriza. Nagiye gusanga ama media yironderera ama views gusumba gutanga ijambo. No, ariko si yose. La majorité yabo turiko turakorana ko nabonye narabagarutse ko nabwiye ati mwe bashe mwe murangambani. Comment est-ce que turi mu rugamba? Kandi muzi neza yuko turi muri systeme guma mu rugo. Ego. Muca muja muri groupe mwese ngo mugiye kwakira abantu ngo mugiye kwakira ngo baririmbye. Oya hajya ntuzi impamvu. Babahemba 10,000. Jende se ukubesha nta muntu nzo yikiganira atamaye n'imiburi buri 100. Umviriza. Banza umvirize ikiganiro wanje ikiganiro kimwe. Naga 100. Satubi vuga ati narabonye Satubi yandika yuko uri umusazi bivuge. Okay, ni wabivuze ariko je narabibonye kuri. Waravuga ati nayo. Ngo ayigityo. Ndayibereka. Uvuguti narabonye Satubi akwita umusazi hamwe gacubandanye kibazo. Yego, wowe ucuravuga ati abona ariko je navuze yo nabonye wawe kuko ntiwamusize ku izina. Ariko duciye tunamumenyeraho mwavyumvise. Wowe wanditse uti abona yako ndaharanira bariko batangura kunyita umusazi. None mu gihe abantu nabo baca bavuga ati none ko Simbizi abantu hari karagwanira bonye n'ubwabo ntibabinezwe batangwa kukwita umusazi. Vyifashe gute canke nagakino muba murimo? No, niyo mpamvu nakubwiye yuko nacendema ndiko ndarema murimbye mushashe twa Kenny Race. Kelly Race. Afise indirimbo yitwa Hit. Uravyumva? Bagende banayiraba bakuze bakaza mfise rendez-vous muri PJ Classic FM dufise ikiganiro ku mugoroba. Landi nagize accident none. None baramuroza. Bamuteje wavuze ngo bamuteje. None si niwe yavyivugi. Navuze yuko ijya accident yibara karoge kubera avuze ati mu modoka bari abantu batanu. Niyo nyene yababaye. Ameneka umunwa ameneka avunika n'ukuboko. Waranagashize ko yamenetse umunwa yawe aravugisha. Abantu bo okay no wabivuze uko nyene. Kwar TV, we want the words. Kwar TV mumeze neza tutumeze neza kuri micro ni ari twist makamana naho umusaza abikora neza atavuga no mwizina. Uno munsi rero ni umunsi mushasha kuri twebwe. Ni kuwa kabiri tubazanye rero umwevita ari speciale muravyumva na kandi noneho muramuzi muranawumenyereye nawe suyundi ni umutama mwavyumva kabaze kubivugira we cameraman kaka kaburo sinzo kibagira amenda gatora amesha bo uraza maheri sorry ada muramuzi Simbizi noneho muramumenyereye nari mumenyerega bashi ibintu by'ibi murambigo kari cyane rero uraza kana mera kagugwa nga kare ni menshi karibu cyane rero kuri Kwar vyanyitwa gute Kwar TV Kazware gisigura igari umujamanu nzenya kagahungu kamwe kafise nambaru muvya nambari iki urabonye nuzenya ayaje nkora ikiganiro Kazware gisigura iki Kazware none ntujye wembe uri mu katolika cyangwa udi
uri umukatolika cyenda abantu urabandwa nta bintu vya cyenda umurundi wa vrai arabandwa nta mihari wagiyemo ibyo by'imihari ariko urawumva umuhari nashigikiye ni umwe wenyene witwa gute sende defted okay oya nari navuze je nari mu muhari sende defted nari navuze umuvuma ecclesiastique oya yo mihari nayo sivyo nari ndavuze twebwe twije umuhari witwa sende defted yende mihari je nayo okay ariko abantu tubasukutu hora ubumva nabonzabo ntabohora wumva ntanabohora wumva nabonzi okay nakundi rero numva nagomba ndaguha iyo siguro ntayo nzi ibyo bintu by'abantu bazanye ngavyo guterateranya ngaho gera batwonone je ntabyo we none wemera imana cyane gose niyo mpamvu mbandwa ubandwa utemera imana oya ntitwemera imana zimwe abandwa none bemera imana ijya wowe ufise ibyawe wemera je nemera imana y'abarundi kandi imana y'abarundi ari imana y'abarundi n'imana y'abazungu n'imana y'abanyarwanda yego izo mana zitandukaniriza no uzitandukana mu ngeno yambaza umurundi mu kwambaza imana yo arabandwa kandi imana z'abazungu zirafise amaliyo yawo urabaza Peut-être ndako biri kose ndazi aba bakazware n'abantu usanga ari abashefu bahanze sivyo imana z'abarundi imana z'abazungu zirafise ahantu novuga heranda habo sivyo hari nk'imana ziraho z'abarabu zosanga ugiye za hariya za Arabie Saoudite no habari ibibanza vyeranda hariya za Maka za handi bafise ibibanza vyeranda ugiye ku mana z'abazungu hariho ahantu ugenda ngo urude nambari yurude nambari ntumbaze nambari rurude sinumbaze ntavyo nzi vyo twebwe natwebwe imana zacu z'abarundi turabifise aho bitwa mu vyegwa vy'imana mu vyegwa vy'ivyangozi hariho ugasumo ka mwaro hariho mu rutabo ano uzosanga hari mu rutabo mu bintu bahurira abantu bariko barabandwa so rero twese turafise rero izo mana zabo bose barafise ahantu haboheranda natwebwe twemera imana y'abarundi turafise hacu iyo ni mico ya kera twaravuye mu bintu byo kubandwa okay urasoma ibwirizwa shingiro bivuga ati uburundi n'ubwihugu yagarize ku mico n'akaranga rero mu mico y'abarundi uvuze ko ari vya kera nivyo vy'abarundi sivyo kandi utegerezwa kubihagararira jewe nk'umurundi jewe ukumbona Simbizi wa Sembavumba umwuzukuruzo wa Muhenyanga yahejeje kwipresenta bamwumvise jewe Simbizi wa Sembavumba umwuzukuruzo wa Muhenyanga umwuzukuruzo wa Ntajugumbanya umwuzukuruzo wa Gasobozi no musaje mbona andi ntari umwana w'Imana Imana y'abarundi Imana y'abasokuru uravyumva jewe ndabandwa kubera sokuru wanje yarabandwa noneho rubandwa ryari na kandi sivyo gusa urashaka kuje no kuri Twitter yiwanje ndakurikirana kandi na muri description nanditse ati ndumuranga wakaranga ndaraguza none uraraguza none sokuru wawe ntiyaraguza jewe ndaraguza ndaterekera ndabandwa aho rero umuntu wese angurikira amenye yuko jewe ndaraguza jewe ntumbaze ngo kumufunge gira nico gituma rero abantu banagukurikirana cyane wowe baragukurikirana oya ifo jewe ndirekura sivyo je ndababwiza ukuri ari abarundi benshi ntibakunda ukuri mugabo jewe ndavuga ukuri kandi ukuri uri mvuga ndabizi ko imvuga kuri vuzwa amahiri okay kandi n'umugani sokuru imbere yo gupfa yasize avuze ati mwuzukuru imvuga kuri vuzwa amahiri mugabo nta munyoni yigeza azira ukuri nane mbe uvuze umunyoni ni clan yanje umuryango uvuga nta munyoni ntibibaze nta umunyoni mu gupfa umunyoni yicwa n'ugwiwe ntibigera bamuroga ntibigera bamuroga umunyoni aragwara agapfa papa yaragwaye aritahira soko yaragwaye ari bose bose nawe nivyo urindiriye nta muntu azokukora bagaraku igagenda araguza okay wewe ugiye unzani sindi babandi ngo baje mu vyuma by'amasengesho reka undunkiye ivy'imiyaga ndiyaranje nkarondera none abasenga bo ntiwemera basi ntiwemera ko gusenga nako nyene ababingwa bamesha ba prakata teruri bokotora bakashara bakata bawuzoro nk'umugabo ndori vyo barashaka kwereka komeruka we wari weretswe umukobwa rero mubona ngaha
yigeze kwerekwa yuko yaragiye arandika agapapuro warabimbwiye urabyibuka yafashe arandika agapapuro ngo ashaka ngo muri 2022 ngo azoronka umugabo rero pasteur wiwe acayerekwa yuko umugabo ari jewe kubera ko umuhamagaro wawanze narawasenye none oya sikuvuga ngo ja arababeshe ubugombe bw'Imana kubera ko wabwanze arababeshe ntabwo bavyeretswe ivyo agapapuro mugakora wakandika oya je n'agapapuro nanditse je ndumugatolika Simbizi ivyo eregaye bajya bakatolika hari abaza bamesha bakagenda ngo bagiye ngo kwa dadi naka ngo urumva ngo datunga ngo afise ngo bitangaza ngo ukoze ko ngo ivyo birabaho so no muserese je ivyo sivyo zazanye no musukuganda kurondera reka tuvuganire ibi vyanzanye vyatumye za kurondera tuma mvuga ivyo tuyaga ibindi rero ivyo Simbizi muramuzi arabadwa murabizi abavye kandi ivyo murabimenye n'umuntu wese akeneye yuko ndamwigisha ingene babandwa nimero yanje ni 69 cyangwa yandike Simbizi wasema vumba kuri Facebook aje kunyandikira inbox message zose razishura jewe ndazishura message zose WhatsApp gusa niho kenshi dusanga byangoye mugabo ucu telefone kusanga mfise ama message menshi ndagutware kugasumo ka mwaro kandi igaliye niliye musa niliye touristique mugabo harimo kandi ka no urabona turavye ziya za Medine zande abiga bisagara biri parce que religion c'est la culture sivyo urumva twafashe umuco w'abandi twarawuhaye agaciro ku buryo no munsi ku mwaka buri mwaka hari abarundi bava ngaha bakagenda bagasaba amadolari muri BRB bakagenda nge bagiye Medine kuja gutembera sivyo kuja gutemberayo kuja kuraba vyahabereye tu vois bagenda za Jerusalem bagiye kuraba ngurumva ngo ahango niho ngo vyagenze uku nuku mugabo natwebwe turafise guhagaciro bijya bibanza vyacu hama tukavyubakira histoire ko birafise kahise kavyo nambu no munsi ari abarundi bafata amadolari yabo bakagenda za Medine bakagenda za Jerusalem ni kubera hariho inkuru twatewe zaho hantu bituma tugira envie yo kujayo sivyo natwebwe rero turashobora gufata bijya bibanza nyene dufise turabifise agasuma ubine ndiko ndavuga arabaca bavuga ati umuhungu n'umusazi cyangwa niki no umuntu kugira vyemera Simbizi ivyo bintu ntaco peu importe hari n'abantu bagenda za Jerusalem kubera gusa yaronse note mugabo apana ngo nikora bavyemera sivyo mugabo naje mfashe umwanya nkakora amateka y'agasumo ka mwaro sivyo kubera ugeze ugasumo barakwereka ahantu kiranga yicara ariko arahezagira ahantu yatereka intebe yabigomba uravyumva naho rero ubunye hari yana amazi ahezagiye uravyumva yes amazi ahezagiye gutega gasumo ka mwaro donc nk'udufate uyakozemo ja uyakozemo nka cyabi bivana na foi wawe ego burya haje umuntu akizwa no kwemera kwiwe nivyo yizera Simbizi murumva ko agikoresha mangetengete niyo mpamvu no mu Buhindi n'igihugu giteye imbere cyane uzorabe umuntu yagwaye ibitaro byo mu Burundi byose birananirwa bakakwandikira ati ngo naje mu Buhindi usanga basenga inka rero iyo nka yabo basenga yarabahaye ubumenyi butuma twebera Imana zindi tutatazi bitunanira mpaka tubona itireka tumunonke mu Buhindi urakoze cyane rero natwebwe tubihaye agaciro tworonka umuhezagiro pete dusenga nabi niyo mpamvu dusenga ibitari ivyo dusenga ivy'abandi jaho zoshaka rero ko Simbizi amwigisha kahise yongera akamwigisha ivyo byo guterekera kugukuraguza ariko ivyo ntavyo nemera je nemera Imana no musi rero je naguhamagaye kugira ngo twiganirire ibindi bintu atari ivyo ariko nivyumva vyari bikenewe karagaciye kugira twinjire turi muri mood neza na neza ngabira ryoshe mvise umwana yakuriye mu gisagara avuga ivyo bintu yego bivuga ati apara je sinakuriye ruguru je ndabizi none ndakuriye ruguru zubabwira wakuriye ruguru biragusa zubabwira ati none wewe ku muntu munyagisagara wewe barabizi Simbizi nabo nyene barabizi hajya ikintu cyose ukimenya ari uko ugihaye umwanya kandi ushaka no kukimenya nta kintu nakimwe rero utokwiga ngo ukimenye uno musi rero je Simbizi mperuka wowe nguri mu rugamba yego gwaraheze rwaragiye gute uturi munyishu
muri munyishu gute je ivyo rero vyari binzanye narishaka numva urwo rugamba rwaho rugeze. Urugamba rugeze turi mu nyishu urugamba rwaraheze. Rwaheze gute waratsinze urugamba jewe narandise yuko umwaka wa 2022 ariho urugamba ruzoherana nabo rwaraheze turi mu nyishu. Okay ndashaka rero umbwira iyo habaye urugamba swati haba gutsindwa cyangwa gutsinda wowe waratsinze. Naratsinze. Watsinze gute ushaka gusobanurira abakuzi bakaza TV ngene watsinze ngene ubu iyo nyishu ihagaze. Urugamba rwanje rwa urugamba rw'amafaranga guko aba artiste baronka amafaranga yuko aba artiste bahabwa amafaranga urugamba rw'inoti frambu amahera rwa urugamba guko abarundi bava mu Burundi bakaja mu mahanga bagiye batwaye amafaranga asanga yuri indege yabo yuri indege y'abanyamahanga kubera dufate nk'umurundi avuye ngagiye muri Tanzania directement afata Air Tanzania sivyo bagiye mediatoire dufate muri Tanzania ari idea Tanzania iya mediatoire irabapeye ku radio yose hari ibiciro bihari sivyo ariko ivyo biciro ngaha mu Burundi nta bihari urasara mu mutwe simbizi ubwenge bukwiye wewe neza kandi mu Burundi sina amahera menshi na amahera make turabe wereke tubimenye bakuzi bakaza TV murana gato simbizi vyatuzani urese umwemfisi ininde promotion Resido Maniragaba Idris ni jewe uyu promotion kwa promotion musique hit Dokeri by Kelly Raise du 20 janvier au 20 février ama emission hit connection katika zinduka na cash paid. Arabantu bibaza yuko nega Simbizi yo promotion iri wangahe ngaha mu Burundi urajayo ku radio ibarize singa ma promotion yabo na mapizi yabo ndiko ndabagirira iniresi ya Ntuzenya inindiresi ya PJ Classic FM ndafisizirane mara ini example ndakweretse sivyo donc aho bagira promotion bakavuza indirimbo yiwe canke bamuha ijya tourmedi ndiko ndabigusigurira ko ndagusigurira amukobwa yagomba twereke kugira ndakwereke ku rugamba abibaza yuko urugamba ngo narunaniwe urugamba ndakwereke urugamba ragize iki narutsinze rero iyo ubonye urugamba aburi kuragwanira badashaye kwitahura ko abarundi ntibakunda ukuri urugamba nariko ndagwana nariko ndabahereza ukuri sivyo nariko ndatanga ukuri kubabaza rero ku murundi kwitwa igitutsi si ku murundi gusa n'abantu no ku murundi ukuri kubabaza kwitwa igitutsi sawa ico naciye nkora je naciye mfati ya mbere mvuga ati ngomba ndabereke ingene bikwiriye gukoko uyu mu artiste je ndiko ndapromotinga no muririmbyi mushasha mushasha kabisa kizamuka apana kizamuka indirimbo yiwe ni ya mbere YouTube yiwe ni nshasha muganda bwiye ko indirimbo yiwe igomba kwiziyumbi 300 by'ama views kwa twakoresheje amahera kwera bakoze promotion twakoresheje iki inoti kwera dushaka iki kwinjiza inoti urugamba rero je narimwo rwa urugamba rw'amafaranga urugamba twarimwo dufise abaririmbyi uzokumva abaririmbyi bose naka Mario Balotelli Didier Kisi Saido Nyanga Simplice sivyo amazina nga hariho n'abantu batazi gituma ajya amazina agomagana naba basponsorisha mwavyo bisakoze bakaza ati mugabo umuntu wa mbere ashaka amafaranga menshi mu muziki n'utwa Simplice Simplice amaze gufasha abaririmbyi benshi niyo mpamvu dutegerezwa kwitaba igiteramo ciwe afite itariki 10 kuri Miki Club andi tugende gutegera yaratumiye umuntu twa Kenisol niwe muririmbyi wa mbere niwe muririmbyi hagaci yari collab kwa Double J n'umunyarwanda kandi ngoma ndabwira yuko urugamba narimwo hari abantu babyitiriye ngo urumva ngo umutipe ngwara nk'abanyarwanda no jewe ariko ndereka abarundi ati sukwa nk'abanyarwanda nimwimenye ugiye kugira mediatoire muri Tanzania ufata Air Tanzania ugiye kugira mediatoire muri Tanzania ufata Rwanda sivyo Rwanda urayirisha uje kuri Rwanda
ugeze mu Rwanda na famille ufise utegeza gufata hotel ya he yo mu Rwanda nakweretse yuko amaradiyo agira iki ariwa amaradiyo nakweretse nayo mu Rwanda nayo ngaha oyajya nayo ngaho wanyeretse bisigura yuko abandi bobo ayo bari hari menshi gusumba ayo ngaho kwera babitanguye kera mugangana yabwiye ati ni muri twebwe twenyene turi muri no secteur ni twe dukwiye gukreya amafaranga muri yo tukayinjiza tukongera tukanayasohora tukayinjiza tugatanga nikori yes urabyumva sawa rero ni hari ikindi kibazo nashaka sindaheza ukwishura ariko okay banze heze urugamba nari kundereka nareretse ingena abarundi bagenda kwisemba abanyamahanga gasanga umuntu aravuye ngagiye bwira mediatua mu gihugu ata constraining bazofa baguhaye ukacubona bari imvyo muri ivyo bihugu bobo baraje ngaha bahawe amafaranga n'aba promoter bo muri kino gihugu urabyumva yego aba promoter ba stadurumva aba DJ Paulin abo n'abandi ba Apotre Jean Paul barahaye amafaranga Israel mbonye bafatanije n'ujya Alberic hariya baramuhaye Israel mbonye amahera menshi cyane urabyumva rero turakeneye urugamba narimo nuko natwebwe gute aba promoter nye natwebwe batotwizera tunabereke yuko ati natwe aba promoter muri kijya gihugu ntibatuma ko abacu hari imisho nigeze kwa na DJ Paul avuga yuko agomba agende gutegura show mu Rwanda sivyo narayikurikiranye mwakorera mugabo nta kuntu yotegura show mu Rwanda ahubwo par contre nawe ne influence umupromoter wo mu Rwanda ategure show mu Burundi nakugi umurundi ategura show si muri bwa bumwe yego ni muri bwa bumwe nyene no gufashanya yego pana gufashanya gushigikirana byose birimwe nibisa abafashwa ubuze ati byo gufashwa baca baribwa kwa gundi bamwe uzomba ati hari umuririmbyi yavuze ati ngo jewe ngo no ngiye kurimba kwa gusa kubera yamenyereye gufashwa aferi yo gufashwa yare tuyivemo ije muri business okay ni mpamvu je ndavuga ati urugamba jewe nararutsinze ayera mpamvu naciye ndonka umuririmbyi wa mbere ndiko ndapromotinga ndiko ndakoresha mahera kandi imisho yabaye Reis kandi amahera ubu jewe n'ikiganiro kugira ndaguhe emisho cyane noti ko nabonye mironderera ama views umviriza nagiye gusanga ama media yironderera ama views gusumba gutanga ijambo ariko si yose la majorité yabo turi ko turakorana ko nabonye narabagarutse ko nabwiye ati mwe bashe mwe murangambani comment est-ce que turi mu rugamba kandi muzi neza yuko turi muri systeme guma mu rugo yego muca muja muri groupe mwese mugiye kwakira abantu ngo mugiye kwakira ngo baririmbye hajya ntuzi impamvu babaye 10,000 ubwa mbere pre-conference yabaye 17,500 musa wa conference yambonye yabaye 10,000 Simbizi emera yuko turi muri business abakora ama TV online bari muri business bashaka kwinjiza kandi ntiyinjiza atarose ibiganiro none ikiganiro urabizi yuko ibiganiro byinshi atari bya biganiro muri ko muri abantu benshi ngo mugiye gutegera ngo Israel mbonye icyo mumwe nico nabijya birinjiza ariko menya yuko hariho umuntu nabuza amahera hariho umupeti ngaha akora ibintu bya TV online asaba ama emission bakayamwimba urabizi ko bibaho ivyo biriho kijya naco cyo kuri ayo bon nta muntu numwe wasubiza inyuma ni wowe wijana ndavuga ati reka pambane basibi ibi ndongera kwa gosi none ndakubaza none nka mwebwe mukora ama TV online icyambere nta nkuru mamugiye kurondera mwe mwirondera gusa ama views nta kindi byose birimwo none murondera iyo rero uri kurondera views jewe nta muntu nzo hikiga umuntu wese ndabivugiye ngako no televiziyo yayo yego kandi ni kibazo cyarimo kwera ko wari waranse gukora ama emission ndakubwiza ukuri jewe umuntu wese ubu turi mu nyungu nakubwiye turi mu nyishu wewe namba uje undondera ko views nanje ndagusaba amafaranga uganda guyo views kubera wibuke umuntu nahaje kurondera ko byose views na message ibiganiro dukora hari igihe bidutera ingorane gende se ukubesha nta muntu nzo yikiganira atamaye n'imiburi buri bihumbi cyane umviriza banza umvirize ikiganiro wanje ikiganiro kimwe naga ibihumbi jana
ibihumbi ijana n'agasimbizi uzobufashije iki wumva uzoba uri muri ya system yo kugateka impamvu ndagusaba uje urondera views utorondera ikiyago umasamire none abo bantu babiri uzotandukanya gute reka ndabamenya ubamenya gute niyo mpamvu ata TV nimwe uzombonako niyo mpamvu niyi wawe ndahija ko aruko mbaje kuvugana na boss wawe kuranika meza biratwegeje cyane niyo mpamvu none genda kurondera wowe ndondeye hajya kugenda kwemerere mbanza kuvugana na boss wawe aba boss rero mwavyumvise mutangure muze murahiga abaje ubiriza kugenda kwemerere wewe wowe ubona je ko nagucenze kubera iki none wacenze ntaravugana na boss numbone ngimudiki mvenda kubwira impamvu akanoti ngo wakinjije ntubesha abantu ariko umviriza ndababesha uvuga ukuri nta emission nkora musi ibihumbi ijana kandi bigusigurira sawa 100,000 francs ya assistance yo mu avocat umusumwe mu avocat sabo n'imiburi ni 100,000 none misi yose ruza gukora ikiganiro witeze yuko jewe ibiganiro byanyu hari gushobora kuvuga nk'umuntu ntabinezererwe ukuyumva ngo uri muri park naye gasha muri park ariko simbi nzo telefone cabinet maître muvayo Jean ize uko nyene oya hajya anye baza kukwitwarira yuko bavuze ibintu bitari nibire urondera amaviews yo mu Burundi utege sinzi ko urabona abajama bagenda bagakora ama content ngo umukobwa umwe ngo yidemetse ngo abahungu batanu ivyo birahari ya n'amabeze voilà rero bigare ashobora kuba umuntu ngabitamunejereje mugabe igenda vyo hajya simbizi babikorana mugabe ijya babivuganye nabo babivuganye jewe barigeze kuntaburiza mandadare kuri ikiganiro nakoze niyo mpamvu rero ni ikiganiro turiko turakorana rero niyo mpamvu ni emission turiko turakora on sait jamais bashaka kuntaburiza manda none bantaburije manda n'imiburi ube wamaye amafaranga yo mu avoka kubera wewe wishakira views ariko wavuze ukuri vraiment nta muntu yoza kwitwarira kukukuri sokuru mu gupfa yasize ambwiye ati imvuga kuri ivuzwa amahiri nje jambo imbere yuko apfa sokuru Simbizi Simbizi ni sokuru ko je ndi mwene nindere je ndi mandiragaba wa nindere indere wa Simbizi wasema po mwenye anajugumba bagasobo waza abantu benshi bunzi bwa nyaburunga w'Imana urumva sokuru yapfuye imbere yo gupfa yavuze ati ariko arapfa ari kuri agoni nari mfise imyaka umwe so ngozo imvuga kuri fuswa maheri charachikana ivyo biraba imvuga kuri vuzwe iki amahiri rero mvuga ukuri rero ayo mahiri nzoza kuvuzwa ruko navuze ukuri ntegeza kuba mfise defense iyo defense rero ni miburi nakubwiye prix y'umu avocat n'ibihumbi ijana assistance y'umusoro nuwaza ugombye kumvuza amahiri ntegeza uzogira iki kwidefanda ariko Simbizi umenye yuko batafaho kuvuza amahiri uko nyene kubera iyo none nzokwama nisopa wewe nze mvugira ivyayi wawe hama ariko ari abantu nk'ubu dufate TV ni wanje niho nkitangura uza kusaba nka Samire kamera yiguza ngahe ariko usanga nakose wayigoye ko sanga zurara rero wakose kamera nanje nkota kugira ninavuzwa amahiri oya urazivye umvutazivye gose Samire ni menshi Samire ku munsi ko nokurirwa nanayaciye birabasha ivyo n'ibintu oke bita utayaciye utundeka oya basizurara ingene natwe tuba twinjije biragusha webye ntindaba ntubiza si business turimo mumvise ko vyahinduye isu si business umviriza 2020 nako ndereka baririmbye ati mworonka uko vyogenda uko abajournaliste ndababwiye ati mwihagaze ko mworonka uko vyogenda uko mugaca mugenda gukorera ibihumbi 10 mugata ubuntu sawa reka rero je nduwa mbere nanguye kuyabaca sindabangurinde sindabangurije juste gaere ngura azwi ngo ufise chene ngo sindabanguriye arandi promoter sindabangurinde boss nawe atiba nina kenera kuvuga ikintu ndifitiye page yanje iriko abantu bitwa abanyoni aba followers banje barahawe nibeshi cyane bitwa baki abanyoni ndifitiye abanyoni iwanje nzoshira ku ikintu ndiko ndisororera kandi bazokiraho okay turaho nyene Simbizi canke ndi muri ville barampakiye ngiye guzibura umufereke okay ndumva yuko urugamba rugeze kure uri munyishu hari abantu rero bavuga ati Simbizi yatanguye aka kazi kera
Simbizi yabaye umuririmbyi, Simbizi yarabaye mu producteur, Simbizi yabaye umujournaliste, Simbizi yabaye influenceur. Ubu niyo unageze ko sinzi ko hariho nibindi. Bagacavuga ati ujya mujama rero hajya usanga ari mu mabeze, abandi nawe akavuga ati hajya bari karahuvya abantu abacanganye nawe ibintu dacangamutse bavuga bo bati na mabeze niki ari karahuvya abantu we vyaramunaniye ibiki nibiki amajambo nkaho ja ucivyuva wewe nikiye kintu abantu babwira abantu bavuga yuko waje ndi mu kazi je umvira ndakubwira ikintu kimwe je umwuga nawe utanguye bo ibintu vya ndashobora kuba umwaka 2023 ndashobora kuba 2023 jewe mu 2003 narandise indirimbo ku ishuri niga mu ndwi je niga 7e 2003 je nakoze ku nkuru ya 2003 none aza ko tungana 7e ya mu ndwi mutama wicaye kuri po tukubahe akana ka 2003 bunye tuko takora hireganiro gukora kamanyo arakandi bagira cesarienne gagiye kubyara nibyo aho ucura imyaka je 2003 niga mu ndwi kuvuga wari ufise nk'imyaka ngaho ibyo ni ibyawe kumenya nabyo ariko tuvyemeranye murumva ko pamuza turemera ivyo avuga naje ni mu maso none ko ndi mutama yaje manogo muri umujene manumujene nare ntubudehirawe batabaya ko tungana enda kwerekerero 2003 je niga mu windwi ico gihe ari umugisha yitwa Habonimana Cesari namba gihari ndanamutashe Habonimana nde Cesari yatwigisha kuritwa civisme yigeze kuduhereza examen na interrogation yatubwiye ati twandika karirimbo n'umugisha mwiza n'umugisha atangiye kutwigisha gukunda igihugu yatwigisha civisme ico gihe rero hari mu bihe indirimbo zose twari mu bihe by'intambara ari bihe ntubona ubu bavuga ati umuhini ni hari izo ndirimbo zitangiye yite ushaka amahoro agasiya ndirimbo zari ziryoshe hari n'igihe habaye umviriza no ibihe so kuba petero murundi yadaje mumenye ibihe hari ibihe byaba ubumwe angwa amahoro rero hari bijya bihe undubumwe aranira ubumwe bava kubera nivyo bihe bya barazikunda gose turi mu bindi turi mu biho by'inyishu turi mu nyishu ubu rero ifoko turyoherwe urabyo mugabo uko kuryoherwa rero ifo yuko tugira iki kubera passion abantu bose bari passionné n'ivyo bintu ifo yuko baba mu nyishu ivyo bintu bibabesheho biraryoshe iyo uri kurafata hari umuntu yambwiye ngo mbe ninde ni master talent ngo je ngo na investissement nimwe ndakora muri ibi bintu sivyo ariko simeze huzura mbiriza master talent yarigeze kumbwira ngo nta investissement ndagira sivyo je ikintu cyose ntunze ni kintu nahebeye umuziki entertainment apana umuziki gusa entertainment muri rusange master talent umunsi mwenzo mutumira ze muhira ndamwereka ibikoresho mfise ndamwereka imashine mfise ndambwiye ati higwa ngahe araza agaciro kaje ndamwereka kimwe ibi byose ni ibintu sindiko ndabikoresha ku nyungu ziwanje bwite ni ibintu nkoresha kugira mwebwe abaririmbyi hagira abantu binjiza ibaze master ndo nyera kambwira yuko ata investissement nimwe ndagira sivyo mfise ibyuma nagendagure miliyoni 5 miliyoni zingahe mfise narahevye jewe mu 2016 nari mfise business nugure business yanje muri ville ndayiheba kandi kibabaje umuntu wa mbere nagiye kuvumbura yari master talent narahevye ivyo bintu ugiye ntanguze iby'ama TV online ibyiwanye ibimwe murakora uyu arafite cyane nahevye ibyanje kugira nje gufasha master talent mbwa mu nyuma gashambwira ngo wewe nta nakimwe wigeze we investisa muri ico gihe niyo mpamvu na change ubu yamvuga ati wewe ushaka uburinde ushake ube urinde ukazongana jewe simbizwa sema vumba iwanje no service mfasha twarayivuyemo sigurira projet ufise n'impamvu wagije kundondera kubera urinze uza kundondera bari impamvu kandi iyo mpamvu rero ni investissement wanje nagize iyo mpamvu narayicreye yego ntibyizanye
hari impamvu nduwondi wera uruje kundondera ntuzumbwira ngo urumva ngo bro urabona urumva urabona ivyo twarabivuye vya urumva murumva murabona umunsi wa nyuma navyumvise ari muri 2015 araheze n'imyaka hari umujenerali yagiye kuri televiziyo avuga ati ngo murumva murabona ivyo kumva murabona ivyo byarira 2015 murumva murabona ubu rero twaratahuye twaritahuye ubu ntavya murumva murabona ubu n'ugukreya inoti nuwazo ndondera ntuzozumbwira ngo murumva murabona oya zani inoti bwira ati sema vumba inoti basi afume aba make ndayabone ego ariko jewe ndinaka fise projet iyi shaka yuko iyi projet apana uyifasha uyishigikira ubugari bw'abana fise abana mwana akenera mwumvise akana gakenera pampers hiya kiboro kigwa 52000 52000 ngasibiza gorira izo pampers 50 wese pampers nimiburi basi nambukire two tuvyubaka basi mfuma mbona basi ko nshobora basi kumara basi n'amezi abiri umwana wanje yambara pampers urabyo wowe ushuza unzanira urumva urabona umwana wanje atambaye yabuze ivyaye abantu rero bariko baritiranya ko Simbizi akahuvya abantu cyangwa beze yavuze ibintu byinshi ariko kino numvise ni kimwe ari muri business toya si business ndi munyishu uri muri business waragize business ubu urikorerira kwinjiriza ata myaka 20 haba kuva 2003 kuva imyaka myinshi uno munsi ndakubwiye ati ukeneye kudukorana ikiganiro cyane inoti 10 inyisho murumva kuri kra ugacuzana ngurumva agashitangura ngurumva ngurabona sawa gumana nawe ariko rero hari akantu aje gucishamwe mu mwanya ati Keniso uragamba nze mu Burundi wowe wafashe nimero ya mbere mu guhimiriza abantu kuri page yawe narabibonye mu guhimiriza abantu ati muze mwitabe giteramo ca Keniso Shaka Keniso cyateguwe na Simbizi okay none ukaba wowe ari mu rugamba rwo kuvuga ati abanyamahanga bakaza sindavyasa ko baza hari abantu bashaka iko abanyamahanga gusa harura abantu ariko niyo show ya mbere irimwo Double J irimwo Kiriku irimwo Dramati irimwo Alvin Smith irimwo Wiz Design twakumura muri show ryayo show nyuma Wiz Design yo kuri Black imwe bimwamirukako en plus ni show urazi Simbizi amafaranga amaze Simbizi naho bajya baririmbyi bose bari kuri page kuri Shafi nato bahereza na infra ndamaze kubona Simbizi asohoye umufungo w'inote arishe video ya Wiz Design abantu nkawe urabyumva none gasha umuntu nk'uyu ureke kuja kumushikira oya bro hello aho no bantaze je ndimwo Simbizi yarafije bafizo bande kuri mariage ya Simbizi nibaza barabonye bafizo bose baramuririmbira hello est-ce que show ateguwe na Simbizi namba réellement ndumuntu ndiko ndagwanira umuziki w'Uburundi sivyo tuvuge yuko rero iyo publicité wayikoze kubera yuko harimwo umuntu yitangira n'urugamba nariko ndagwana n'urugamba rwo guhereza agaciro abaririmbyi b'Uburundi okay rero hari ikindi kibazo ngaho gica kiza mu gihe nabonye post yawe je ndagukurikirana cyane Simbizi post yawe ivuga ngo nabo nariko ndahigira donc abona ariko ndagwanira batanguye kunyita umusazi yego batanguye kunyita umusazi Satubi vuga ati narabonye Satubi yandika yuko uri umusazi okay ni wabivuze ariko je narabibonye kuri waravuga ati nayo ndayibereka uguti narabonye Satubi akwita umusazi hamwe gacubandanye kibazo yego wowe uravuga ati abona ariko je navuze yo nabonye wawe kuko ntiwamusize ku ariko duciye tunamumenyeraho mwavyumvise wowe wanditse uti abona yako ndaharanira bariko batangura kunyita umusazi none mu gihe abantu nabo bavuga ati none ko Simbizi abantu hari karagwanira bo nyene ubwabo ntibabinezwe batangwa kukwita umusazi vyifashe gute canke nagakino muba murimo no niyo mpamvu nakubwiye yuko nacendema ndiko ndarema murimbye mushashe twa Kenny Race Kelly Race afite indirimbo yitwa Hit uravyumva bagende banayiraba bakuze bakaza mfite rendez-vous muri PJ Classic FM dufite ikiganiro ku mugoroba ejo mfite ikiganiro muri Ntuzenya ya radio ya Media RFM uravyumva mfite emission muri RFM uravyumva so rero novuga yuko ikintu gihari pour le moment iyo abantu ukura bagwanira badatahura ivyo kuragwanira ivyo ari byo uravyumva bakwisa umusazi ifo kubitahura buryo umusazi amenye uwundi hari n'ikindi kintu naco
urugamba nariko ndagwana bashobora ko batataho ivyo ndiko ndababwira ivyo ari byo ko ndiko ndababwira ibintu urabona nibaza warizo yaciye ko Yego narizo. Wizeye kofo canke Nta kofo ya vyakera je disumbuye. Nibaza warizi ivyigwa byitwa ibiharuro byitwa ngo matrice. Yego izo nazize nubwo ibiharuro navyo baca. Nacu mugabo byaraguciye. Yego vraiment. Ibintu ugira kugacapa. Uri umunyeshuri wa mbere yabo wa mbere mu windwi. Wa mbere nyene ubwo wita engineer nka 100% nayo 9%. Bige beroza kuyimusigurira kabitaho. Oya, bige bero biri complique. Acha kwituki? Umusazi. Mugabo ni agera muri ujya myaka bavyigamwe avuga ati vya biharu mugabo n'ubwe staziri si wewe uri kurayimusigurira. Si nawe. Mwese musha mwitwa baki? Abasazi rero mwese. Wala sese. Kubera iki? Ntiyaragera yuko umusanze ibintu ariko urugamba ariko ndagwana na angle ariko ndabishiramwe. Uzurabe niga deba nakoranya na DJ Paul ndiko ndavuga ibintu byo gutanga amakori ati uzurari amakori. Bose ntibigeze batahura ivyo ndiko ndavuga. Haje warushatse kuvuga iki none? Bazobitaho ni siyo tuva. Niyo tuje. Rero hiyi imbere bazoyibona ati bwa bundi Simbizi yari umuvugishwa n'Imana. Mu gihe yisengera Imana y'abarundi. None. Imana y'abarundi ne bavugishwa bahari. Agazibizi. Ravyo abavugishwa none umuvugishwa none ngwana kugomba kwemera abavugishwa bitabo babura aba mu nabandi cende umuvugishwa n'Imana. Yego. Ati numuvugishwa. Kubera siyo tuva. Niyo tuje. Niyo tuja. Uravyumva? Mugabo uno munota twibwirije tutaragera hariya. Hogera igiye tugerayo ibintu turamaze kubishira ku murongo ayo duhagaze neza. Uravyumva? Kubera nihagera yuko leta ivyinjiramwe tukagerayo ku itegeko rya leta. Abazobivunikiramwe bazoba benshi. Mugabo twibwirije ubunyene tukavyikundisha atategeko riraza. Hazogera leta ishinga itegeko ryavyo ko itegereza kuzorishinga. Izo rishinganye dufate nk'ubu nka jembaye nk'umushikiranganje par exemple mu bintu vya mbere ngeze muri amashinga amateka muri leta nta kindi cyandabahera izindi nteguro ati ibintu byazo bitera imbere kandi ukorera kuri bimwe vy'iwawe ubusanzwe direct ebana nudo w'umushikiranganje ngavuga ati bangize umushikiranganje wa culture na nuzenya mbaye umushikiranganje ndavise integuro ingingo zanje hagenshika nshira mu ngiro kandi ingingo zifasha abaririmbyi bose. Hariho rero nakandi kantu umushikiranganje yaratumye ku inama ariko kandi hariho na mikade de musicien jejo baririmbye ngo na muririmbye n'umwe yigeze yitaba kijya kintu naco Simbizi barimwe hari abaririmbye gusa ega ingwane bavuze ati nta muririmbye yigeze yitaba ega baririmbye saba gusa muhuza owe tuvuga batuza buri kuraharanira wewe bana bariya maranira aba oya reka basi dusubira imbere aba najewe ko maze kubona yuko abaririmbye bonyene aba abantu bose baje batigeze bahereza agaciro ivyo bintu qu'est-ce que j'ai fait nacingira ama technique ndiko ndagerageza kurema abandi baririmbye mwavyumvise urumva abahari baramemukiye ntibumva impanuro ibiganiro barabikurikira bashobanye tumusaza kubera avuga ati reka mfatundi muririmbye mushasha ndamurememo ideologie wanje ndamureke ukuntu niyumvira ibintu ukuntu ibintu ndabibona sivyo hama wewe bazoba munyishu. Yes, niyakurikiza wowe vy'umusaba. Ari kandi kantu je no kubaza nk'umuntu w'inarabibonye dufate umuntu abimaze mu gihe kinini. Hariho Palais des Arts hajya muri ville centre ville. Ariko ijya Palais des Arts twaba tubona ikorerwamo ibindi bintu bitayigeneye. Wowe nk'umuntu abona kure abona ibi bintu biriko biraba ngaha anye. Nk'umuntu w'imbonera kure. So imbonera kure mvuga ati umuntu w'imbonera kure. Yego. Wowe kijya kibazo kibona gute? Azanga mukate ngo umuntu n'imbonera je ndimbonera kure bre. Yego. Ashe mbonera kumbonera kure n'umuvisionnaire man. Je ndimbonera kure nyayo. Afite ndirimbo nigeze kwandika irana harara irimbi ati mbonera kure nyayo. Kijya kibazo rero wowe ukibona gute? Mu 2014 umuhisi Leonard se watu sesizi kumuzi ari mamuringo Tuse ndamuzi muga Leonard no yari se wiwe umurimbyi wa kera yego yamaze imyaka misha ari directeur général wa culture ari jambo yavuze ati maze imyaka namba ari 5 ndi DG wa culture ico gihe ariko ara balancement officiel ya musicologie do Gitega
Musicologie de Gitega ni ishure ryashinzwe na Monseigneur Justin se wa Joel uyakoze madame ya Dramati sibyo ico igihe baza kugira lancement officiel y'ishure shuri avuga ati ni shure créée ni université patati patata yigisha muziki deje wa culture yaravuze ati maze imyaka 5 ndi deje mugabo nta muririmbye numwe arigeraza kunsaba ino sare ndahikwishu ndiko ndacumva none gashaka sare nambi hari beneyo bakayiheba none ubu sare haje umuntu akavuga ati ngene ugira expose twebwe turi ambassade ya Kenya turi ambassade ya Egypte ino sare yanyu ya art turayikeneye tugiye tu expose ibi tuzorihaya aleze ina Fabia none beneyo atayo bakeneye reka tuyikoreshe abayikeneye barayikotesha bakayikoresha rero ivyo ntuzobite ndakubwiye yuko ntihagire umuntu umwe azigera asaba intervention ya leta ivyo leta ategereza gukora byose yarabikoze hasigaye ko mwibwiriza niyo mpamvu nkaje naramaze gufata ingingo ziwanje naribwirije urabyo naribwirije nitwamara kwibwiriza turi benshi leta yonyene nizo za kuturondera siko zoyirondera ati kubera ubu twebwe turi mu mwidegemvye nta leta iza kuturisha amakori nta leta iza kutwishuruka niyabona twibwirije tuko turaprofita dukubite note dufate nk'ubu nkaje ibyo bihumbi jana nawe uma ndabitwara byose ntavyo kuvuga ngo urasengura riha amahempo ibiki n'ibiki empo ndaziriya mu kugura inzoga mu kabare no mu kuriha amanzu ntibari amahempo locatif mugabo ni kubera ndi jenyene umunsi rero leta yamaze kumva yuko hari amafaranga aguma dusirikiramwe ari menshi izo zishinga itegeko kandi rizokurikiza niyo mpamvu rero ubundi ababwira ati twibwirize ubu twenyene kimyakimye nitukume tuvuga ngo leta ngo nifate izingingo leta ifata ingingo ibona inyungu zayo wewe no tunyihereye ngaha mu kabare ngaho ati DJ Paul yavuze tuko abarimvyi biwe abahembera mu bubare ubu leta yaramufatiye ingingo ntushobora gukora ko amafaranga arenga 15 kuri konti bamwe bahora bagenda bagasaba amafinancement y'ibiteramo akavuga ati akagenda zandi bakamuhereza financement y'imiliyoni 100 azi yuko abarimbye azobahereza 2 million bazobahereza amafaranga bumvika amafaranga agengene yagiye kubasabira niyo kwera amafaranga yose bari justifier c'est ça mu gihe rero Simbizi je numvise ugitangura wavuze ngo urabandwa ngo nta gucwa n'ugwawe je nakubwiye ko ndagukurikirana no musi nza kuguma nibanda ko bibazo bijanye n'amaposte woshirako ngo urugamba ngo nararugwanye ngo ndarusigiye umuvukanyira Andri ngo bamuteze accident Simbizi wajya amajambo uvuga ubu yafitiye ubuhamya cyangwa n'ibintu nyene upfa kuzanuko Nandi nagize accident none baramuroze bamuteje wavuze ngo bamuteje none si niwe yavyivugi navuze yuko ijya accident yibara karoge kubera avuze ati mu modoka bari abantu batanu niyo nyene yababaye ameneka umunwa ameneka avunika n'ukuboko waranagashize ko yamenetse umunwa yawe aravugisha abantu bo okay no wabivuze uko nyene none bijya bintu wowe urazi neza yuko ari ivyo nyene byo yarateze nko kubivuga ati n'uburozi bibaho iyo muri mu rugamba ture kusoperme kubera turi mu rugamba hari abafisemo inyungu hari abantu bafise inyungu ko babarimvye bataritahura abartiste bataritahura sivyo hari abavyungukiramo hari ama projet ngaha abaho y'igihugu me kubera aba bayageneye babayeho mu kutamenya ucusanga izo nyungu zishikira abandi sivyo niyo mpamvu bacavuga bati uyu muntu wagomba abandanye urugamba ariko no muntu tumwerimine cyangwa tubigenze kugira inyungu zabo zigome zihari Ravyo? Niyo mpamvu je urugamba nararuhagaritse. Nagiye mu byunguka. Mugabo ngoma muri rwa rugamba nyene. Wasiganye urugamba. Kiri muto, randara cyari muto. Cyurumva yuko nisaziye mu misi bizo bafise iminganyari. Bewa nanandro wagiye kumuraba. Naragiye kumuraba. Agwariye he? Agwariye mu kumutanga. Kumutanga ko bitavyawe.
Ni mpaka umugwayi aje mu bitaro. Yaratashe ugenda ukamubwira bakamuhindura pansement. Okay. None mutanga ni muhira nihe kugiregara abantu ivyo baramurondera uzomukenera ntazomubura randre nimero ziri publique kuri chaîne ya Top TV ama nimero yabo ariho ntabyo bumura mugabo tout simplement aho twaye duhagaze nuko yaragize ikibazo. Kandi ikibazo akigira ari mu rugamba. Urakoze cyane. Ni nshaka turangiza n'ikiganiro akajambo kamwe wobwira ama TV online wavuze ko tuzoza turagukoresha tuguhereje amahera. TV online kugira ngo dutahuranye muri ayo mahera yawe uri kurasaba. Imbere yo kuvuga iby'amahera cyane namukurikira ama post wanje. Ndayakurikirana gose. Narigeze guposta ingene amafaranga yinjira kuri YouTube sivyo? Nuko video nuko telefone yanje iri kuri charge. Acha ndakwereka kuri chaîne wanje. Ndakwereke video ifisi ama views 15 wana amafaranga yinjije. Sivyo? Ndavise indirimbo video iri ifise 15000 vues iri ku dolari 75. Amahera gani nime? Navyo. Sawa. Rero namburondera views. Urumva yuko views n'amafaranga kuri YouTube. Sivyo? Namvuga uti je ndondera views ino twishira ku meza. Hama tugakora. Nibaza kumfunga nzomenya ingene ni yaranje. Rero ikintu kimwe n'amagara ama TV online namba réellement ari ikintu babona yuko bakeneye guterera muri societe. Barabe vraiment bariho no kurondera ama views. N'abaririmbyi bacu bari kurondera ama views. Sinzi ko abonye abaririmbyi bakora ibidakogwa bagafata abakobwa bagabatambisha bari gusa bakarimba ibintu biri kura barondere gusa views. None bavyemeye. Rindira ayo ma views barondera muna mu mushikiranganje yavuze ati nibakore. Sivyo? Nibakore cyane. Bakora ibyo abarundi bakunda. Urabyo? Abarundi barafise ibyo bakunda. Ntibarabe ngo urumva ngo kubera ngo naka ngo umunyamahanga ngo yakoze ibi ngo reka naje babari ibyo cyangwa no. Urabyo? Guys, urashaka gusanga ari nakajya kantu babona ati abanyamahanga bakoronka isoko mu Burundi. Ugiye gukora bakoma bahiga kora afise ivyo bashaka. Ugiye gukora bijye abanyamahanga bakora. Uri kurafasha promotion ujya munyamahanga gushinga imizi yawe kubera ubu wamukoporoye. Niyo mpamvu usanga ujya munyamahanga aje nga abantu bacha bamuhurumbira kubera baba baronse original ya copy wiringa. Kandi copy ya mizari copy nyebo irumvikana. Ko dufate nguru umuririmbyi w'umurundi ugomvye gukopora umuririmbyi muri Tanzania canke muri Kenya canke sadira umusu ujya mu Kenya yaje nga niwe bazoja guhurumbira. Urabyo? Rero abaririmbyi y'abarundi canke aba media urabe n'ama TV online menshi agira amakopi. Naka kubera yakoze ibi bivumye reka nanze nkora ibi. Naka kubera agira ibi tu vois. Bagerageze ukrea ibintu biri original. Bakrea ama content ari original. Sivyo? Bareme ibintu nyene bizohurumbirwa n'abantu birabwa n'abantu. Muri ico gihe ndaziko resultat yaba positif. Urabyo? Ama TV online yige guhe inkuru abarundi. Yige kurondera ama views. Niba bayinkuru. Kubera iyo nkuru nizo tuma n'abantu bakwizera. Uno munsi tugeze kuri level yuko hari ibinyamakuru biti information iciye ku mbuga ngurukana bumenyo usanga itizewe. Sivyo? Ariko bajya rega ingorane hariho twebwe abantu bashaka amavyo bavuga ati rero kandi urabona YouTube uravye hariho generation ibiyira uvuga ati nk'umuntu w'umutama ari binatajamwe ivyo ataza kubiraho cyane rero baraba cagi haruro kinini gikoresha kwa rubuga cyavuga ati aba bantu bakundi ibi okay kandi abahereze ibi nimba amabeze reka dabahaye abarundi ntibakunda amabeze bayabahereza ku ngufu ntibakunda amabeze barabakundisha bakundisha kandi ivyo itangazamakuru rihaye aba bakurikirana bakira ivyo sivyo ico bahaye nico bafata nico bamira rero turabe abarundi tubahereza ibintu byiza tubakundishe byiza tubahe byiza tubahe ibintu byo turemera ikizere mu ndongozi no musi nta kizere dufise mu ndongozi kubera bivaye n'ivyo tugira igabara dufiva ibiri byo tuvuga byo twandika byose igisho bari bihajye uzobimenya yuko iyo wanditse ibidashoboka bakakuyira bakagufunga
none gute bokoma batuyora badufunga pourquoi pas batodushimira batodutera intege dukora ibintu byo tuba dutera intege ati tubandaye tugume dukora ibintu bituma badufunga je nibaza ko niko kajambo kanyu umuntu kurangiriza urakoze cyane Simbizi avuze ati dukore igikorwa tujejwe ukubahereza ibintu bimeze neza kandi nawe zijya nota zo ziheba yo aze gutanga message iri kwera kuziheba sinzofa ndazihevye kubera oya inoti sinziheba none uvuze dutanga ama message nitumara gutanga noti tuza kuyari inoti sinzoyiheba kubera je ubu ndiko ndatanga icigwa no kwishure wize uriha minervare ibi ndiko ndatanga ni inyigisho kwisi nzima zirariwa nta nyigisho nzongera gutanga kwa gusa ico ukibike nkama ukibika hano candiki ivyo mvuga kubera naho ndabitanga kwa gusa babifashe minenego ubu nzobitanga ari uko navyishuriwe amafaranga. Urakoze cyane reka tugushimire Simbizi. Nanjye ndabashimira. Naje nitwaguhamagara ngira uzotwita. Muzanye noti. Baguzi bakazwa TV reka tubashimire nabo mwemeye gwe umwanya wanyu mukadukurikira. Ndazimbutse inoti yawe gusa. Nta muntu nimi kiganiro. Urazivye je navyumvise birapfa. None ni uzoyatanga ukumengo uri kuriyumvira kumengo ni wewe. Wewe bwira boss wa ubwira boss wa ati nyene. None sagafise chano yanje shasha nawe nshaka gukora. Ni wakreyo chano yawe nshasha uzofisa abantu bagutere ko yakamerera zimvye bikibirazi je ndazimbutse ahubwo vuga uti wewe ni sawa. Ati wewe nagukenera ndibaza bwa ati ni noti yawe gusa. Okay murakoze cyane ariko no kurakagabanya ko kanoti ni kanini basukara baja n'ubu gasavye. Bakozi bakazwa TV rero tubashimire mubandanye mudushigikira murazi ko muraba boss bacu ubu murumva ko ibikenerwa ari vyinshi ubu Simbizi ntumwe kwa kutamuhaye akanoti rero mu kudufasha mugire share no kugira ama subscribe menshi ko batarayagira babigiziraho n'iteka ridasanzwe kuri micro ya reality stream akamanaho n'umusaza bikora neza atavugwa mu izina. Ciao ciao. Kwar TV, we want the words. The solution of all dreams.